umugabo arafise autorite ikomeye gose ku muryango wiwe, kandi n'Imana irayishyigikiye. Umutwe nawo niwe ukomanda ibindi bintu byose bisigaye bice by'umubiri, kuko umutwe udakomeye egare ku bintu byose byaparanganye. Rero n'urugo rutarimo umugabo ahagaze neza, cyangwa ugasanga umugabo aravuga ati yo mbega itaye y'umukobwa ari aho afise ako karinye. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, ntawe uringaniye nawe kandi ntawe ugirira neza biwe nkawe. Uhora utwigisha uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo Umwami Imana tugire ubuzima bwiza bwuzuyemwo ubwenge, bwuzuyemwo amahoro, bwuzuyemwo umunezero wawe biciye mu ijambo ryawe. N'ubu ndasenze ngo ubane natwe muri ino jambo turiko turaganira, kugira ngo rifashe imitima myinshi. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ku bintu bine byo gutuma ugira urugo rumeze neza. Turabire hamwe ibintu bine, hamwe ubigize uwomererwa neza, kutabikoze bituma ibintu byose bigenda nabi. Kandi nibyo bituma n'uyu munsi ingo za benshi zibamwe ibibazo bakananirwa. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 2, turasoma kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 5. Haravuga ngo imbuto z'ubwenge. Mwana wanje, niwemera amajambo yanje, ukabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatuma utega ugutwi ubwenge, ugashira umutima ku gutahura. Mbere niwahamagara ubwenge, ugashira ijwi hejuru uririra ugutahura. Niwaburondera nk'ifeza, ukabuserangura nk'uburendera izahabu zinyegejwe, niho uzotahura ukubaha Uhoraho uko ariko, ukaronka ukumenya Imana. Amen. Haleluya. Tumaze ibisi turiko turaganira ku kintu cyo kugira ubwenge. Twarabonye ko urugo rwubakwa n'ubwenge. Iyo ufise ubwenge wiga kurondera ikintu cyose gituma ibyawe bigenda neza. Ushobora kwamera iyo ubuzima uri kurabamo kubera wemera kwigishwa. Rero umuntu wese arondera ubwenge bw'Imana, kuko ntimuhabe mufata ubumenyi, kuko hari abantu benshi bafise ubumenyi kandi bananiwe, kandi benshi ahubwo n'abananirwa n'abafise ubumenyi. Ugasanga n'umuntu yaminuje yize afise ama PhD, afise amadoktora mugabo ugasanga urugo rwaramunaniye. Rero ubwenge n'ubwenge utangwa n'Imana. Ubwenge nibwo bukwereka umurongo ngenderwako, nibwo buguha amarimiti utarenga. Haleluya. Nibwo bukwereka ikintu cyose udakwiye gukora kugira ngo wiyake icubahiro. Haleluya. Ubwo n'ubwenge bw'iki? N'ubwenge bw'Imana. Rero ikintu ca mbere gituma abantu benshi by'ukuri bananirwa ni kutamenya icyo bajejwe. Kutamenya icyo bajejwe, ugasanga umugabo cyangwa umugore ntazi icyo ajejwe. Twaravuganye yuko umugabo ari we ateza d'abord ijambo ry'Imana rivuga ngo n'umutwe. Umutwe nawo niwe ukomanda ibindi bintu byose bisigaye bice by'umubiri, kuko umutwe udakomeye egare ku bintu byose byaparanganye. Rero n'urugo rutarimo umugabo ahagaze neza, ikibazo gikomeye. Iyo hatabayemo umugore w'ubwenge bukomeye, waba umugore w'ubwenge bwamurikiwe n'Imana, akavuga ati ndahagarara naho uyu atameze neza, kenshi birapfa, kuko umugabo atamenye gushiraho umurongo ngenderwako. Kuko umugabo niwe atanga umurongo, niwe mutwe, akavuga ati madame ibintu nkeneye ko bigenda gutya. Ntubabe wumva ngo mvuze ngo madame ibintu bigenda gutya arabaca wumva ko ari kudikta. Oya, umugabo araza akabwira umugore imigambi yiwe, kandi umugore abonye hariho yatumva arashaka kuyimusiguza mugabo mu rufasoni. Haba nico bashobora guhindura n'umugabo akaba supra, kumva abonye ari ikintu gifadika akacemera akagihindura.
umupapa niwe amenya ngo abana amashuri bigamo nayo, kuko niwe mutwe. Abana bakwiye gutahira amasaha, bakwiye kumera gutya. Hari abazi ko birabwa n'umugore, ariko bugenda babwire abantu b'Imana, ijisho rya papa n'irya mama sico kimwe, igitsure cya papa n'icya mama sico kimwe. Umugabo arafise autorite ikomeye gose ku muryango wiwe, kandi n'Imana irayishigikira, kuko yaramuhaye kuganza. Rero hari igihe umugabo atamenya ko ari waganza, atamenya ko ari watanga umurongo, ugasanga ariko agendera ku murongo mubi, kandi agashaka ko mu rugo wiwe bagendera ku murongo mwiza, kandi nawe ariko agendera kuri mubi, kandi bamwigirako. Burya indero ya mbere, ndababwire abantu b'Imana, indero ya mbere si amajambo uvuga, ni inyifato yawe. Ni inyifato yawe. Igihe ufise inyifato nziza, ukaba umuntu uri ku murongo upanze neza, burya ni gake abana bashobora kuba defaye, ni gake. Kuko umwana unamubona hakiri kare ingorane ariko aragenderamo, kubera umwitegereza. Bana tuyu mwana ndabona hari ikintu kitariko kiragenda, ndabona ko hari ikintu cyahindutse. Papa kegera. Ariko mama kubera kwegwa na twinshi bari hariya yiruka agira tuna turi cyangwa kanamusuzugura ntanamwumvire, ariko papi yavuze. Uzurabe na mama kesha akwira ngo hewe ngo ndakubwire ngo papa hazira ndakurega, kubera ikavuga gutyo nuko hariho autorite iri ku buzima bwiwe Imana yamuhaye. Haleluya. Rero no kumenya kugira iki ico ujejwe. Haleluya. Ikindi cya kabiri, abandi nabo ugasanga igituma bananigwa bubakiye ku mushinga utariwe. Ugasanga umuntu, hariho nk'abantu usanga akubwira ngo jewe umugabo nifuza ni umugabo ameze uko, umukobwa nifuza ni umukobwa ameze uko, ateye uko, umugabo ateye uko, canke yize amashuri aya, canke afise ibi n'ibi. Ntiwakunze umuntu, ntiwakunze umuntu, ariko wakunze icari nica canke icafise. Kandi icari bantu b'Imana, nasanze ico umuntu ari kirahera. Ushobora kuba uri umugabo ahagaze neza kabisa, gifuwa ari gifuwa, ufise ikashi, ivyo byose ugasanga igitondo kimwe biragurutse, umubiri urahinduka, ikashi rirahera. Cyangwa ugasanga ni umwana wo kwa kanaka, hariho abana bo kwa kanaka umwumvise wumva nawe yoba ameze gute nta ngorane, kazima ari wo kwa kanaka. Kwa kanaka barashobora guhera, cyangwa ibyo kwa kanaka birashobora guhera. Cyangwa ugasanga umugabo aravuga ati yo mbega itaye umukobwa ari aho, afise ako karinye, afise ndazi iyo mishatsi, afise ibinyemaso, afise urumva. Ibyo byose bigira iki? Ibyo byose birahera. Ibyo byose birahera. Urumva rero hari abantu bubakira kuri fondasiyo itari. Ubakira kuki? Ubakira ku rukundo rw'Imana. Ukumva ati kabisa uyu muntu ndamukunda, nta kintu uhagaze ko, utahagaze kuko ahembwa amahera menshi, udahagaze kuko afise umuryango mwiza, udahagaze kuko afise igihagararo cyiza, udahagaze ku kintu na kimwe, ariko wumve ko ari rwa rukundo agape, urukundo rw'Imana. Ukavuga ati nukuri ndumva umutima wanje uri connecte kuri uyu muntu, atakindi kintu na kimwe uhagaze. Kuko ibyo byose abantu babihagararako ni ba bandi usanga basaza biruka barondera bya bindi. Basanga umukobwa yakunda amafaranga, ya mahera araheze, aguma yiruka mu bagabo kurondera abayafise. Uwundi ugasanga yakunze umukobwa muto muto ahagaze neza, aguma yiruka mu bukobwa bufise amatara. Ubwo rugo ruzogira amahoro? Ubwo rugo ruzoba umunezero? Ntibishoboka. Umushinge utariho, ubakira ku mushinge wo. Haleluya. Abandi ugasanga bashaka gusa n'abandi. Naka
kubera iki jewe naka umugabo yamuguriye umuduga jewe ntawe nguriye induri zikavuga ukamuraza kujya musonga naka bafashe vacances naka bagize ibintu naka yamuguriye igitenge je nta urumva ugashaka kwikopya n'abandi babu wewe ibyo utarashikako nta ngorane unyugwe n'ibyo ufise iyo umuntu atanyugwa n'ibyo afise biragoye ko yubaka neza uruhisha uwo mwubakanye uramuruhisha kandi igihe uruhisha umuntu umusaba ibintu adafise bibabaza umutima wiwe cyangwa ugasanga n'abantu bama mu madeni kubera iki ashaka kumera nk'unkanaka reka abantu ntibaronkera rimwe kandi si itegeko ngo abantu base ba wewe igihe cyawe kigeze Imana izobiguha itanabiguhaye ugumana ibyo ufise kandi ugasanga bariba kugira ngo arabe ingene yo kwikiza uwo babana aronka amahoro gusa n'abandi abandi ugasanga bakora n'amakosa bakora amakosa ateye ubwoba naka afise ibi naka yambaye ibi naka ateramira aha ntabyo ushoboye kandi ndababwire umuntu afise umutima unyugwa Imana iramuhezagira Imana iramugirira neza kuko aravuga ati ibyo ndamuha byose arabibamwe amahoro ikindi cyanyuma haraba kumvira amabwire ugasanga umuntu n'ikintu ataniboneye ugasanga aracemeye jewe hariho nk'abantu muranumva hibaza none nk'uyu muntu vy'ukuri arakunda umugore wiwe akumva umuntu ariko arashaje ariko baragiriza ibintu umugore wiwe canke bariko bavyagiriza umugabo wiwe umugore akabifata uko nyene hari n'abatekera bakagenda none uyo muntu vy'ukuri bumukunda kumvira amabwire reka kumvira kuko abantu rimwe na rimwe hari n'abantu usanga bagira n'ishari bakagira n'inzigo je ndibuka hariho umudamu yigeze kugenda avuga umugabo w'uwundi mugore amuvuga ko yamurihiye amavakanse akavuga ko ari wamupangiye inzu kandi akabicisha ku bantu baza kubibwira uyo mugore kugira ngo abimenye none wumva umugore yumvise ko umugabo yarihiye vakanse uwundi mugore mwumva uyo mugore wo mu rugo bica bimera gute wumva atari induru zivuga ashanga yumvise ngo yamufatiye vakanse we atashoboye kuyijamwo mwumva uyo mugore bica bigenda gute murumva ko ari abantu bari méchant abikora kugira ngo atere akajagari muri urwo rugo ariko igihe uri umugore w'ubwenge urabanza ugatohoza ukaraba mbega ivyo bintu kandi ivyo bintu uyo muntu yaratohoje asanga nta kuri kwarimo kuko nk'ibyo hariho ibintu yavuze umugore arabona by'ukuri ko atari byo none iyo ari umuntu ajana inzira ya nyabahururu mwumva urugo rutari rusambutse rero mwabadamu ndabibwira abadamu cyane cyane wirinde amabwire hariho n'abantu babikora kubera iki babikora kubera n'inziga bagufitiye abavuga ati kubera iki ujya guwe neza kubera kamerewe ni gute jewe no mwononera rero ukaba ushaka ko urugo rwawe rugenda neza rubamwe amahoro iga kwizera umugabo wawe iga kwizera umugore wawe niyo wowe wumvise n'ikintu kivuzwe banza wicare ubanze umubaze ubanze mu biganire cyangwa ubanze unatohoze buhoro ubanze ubirare apana kujana apana kujana inzira ya nyabahururu ibyo byose bigaruka hehe bigaruka kuri bwa bwenge ikintu cyose uzokora
ikintu cyose tuzokwigana hano muzosanga byose bigaruka hehe, bigaruka ku bwenge, kuko ubwenge nibwo bugutera kubanza gukontorona ikintu cyose ukabanza ukakiraba, mbega ikintu ukuri cyangwa isukuri, mbega aho ninare yagisa gutya bigenda gute, ukabanza ukakiraba, mbega ninavuga nshabuye bigenda gute, ikintu cyose ukabanza kwiga ingene ukivuga. Iyo ni education umuntu yiha abantu b'Imana. Haleluya. Ni umuntu education umuntu yiha. Rero turabonye rero ibintu umuntu yokora kugira ngo vy'ukuri urugo rwiberewemwo amahoro, yirinde ko ari kurusambura, kuko murumva ko kubisambura biroroshe. Uyu munsi ho biroroshe, uyu munsi biroroshe, kuko hariho abantu atakindi bajejwe, nenga arabamvaye basata, bajejwe gusambura ingo z'abandi. Rero mube maso, kuko umwansi wewe ari maso cyane kandi ariko arakora mu buryo buteye ubwoba. Ariko nk'abana b'Imana ubwe bafite ubwenge bumurikiwe, nuku minsi yose no kwitonda mu byo dukora byose. Rero Imana yo mu ijuru ibantezagirire. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, izina ryawe sindambirwa kurishima no kurishimagiza no kurishira hejuru, ko twarironkeyemo umugisha w'ubwenge, twariherewemo umugisha wo gutahura. Nico gituma n'ubu nsenga sabira Mwami Imana abantu bose bazokumva rino jambo, kugira ngo ibyo bakora byose bizere wewe, bisunge wewe, bakwishimikize, kuko nta numwe Mwami Imana yakwegamiye yigeze atemba. Mana ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icyubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.